ibirori kandi twibaza ko n'abandi bagire baze babiryosha nabone bategekanirijwe agashimwe. Ibatayo y'abasirikare bakoresha ibikoho vya rutura bitwa diko bitwa mu gisirikare bitwa bimbanuriza iganja bariyo ba artillery baserukayo umwasa agomba yigire suburivu aba baserutse acahungabana agati birindiro. Aba bavyiga igihe kinini cyane kuko bisaba ubuhinga budasanzwe burimwo ibiharuro burimwo fizike burimwo ibintu byinshi kuko kugira ngo umenye neza aho urasa nuko uba wabipimye neza ukoresheje ibikoho binini. Aba ni intwari aba baradukuyeho Al-Shabaab yigize ndanse aba baserutse Al-Shabaab yacahungabana. Rero ico twomenyesha abantu nuko ubu kubera ubutwari bw'abarundi turafise hanze abasirikare bagiye gufasha bashika hafi 5,000. Muri Somalia hariho abangana 4,000. Muri Central Afrique hariho abangana n'amajana 8. Hanyuma akaba n'abandi bagiye mu bigo bitandukanye nko muri za Sudani n'ahandi bagenda gufasha mu byo kugarukana amahoro. Tugiye kurangiriza ko nabo bita abaparakomando. Abaparakomando aba nabo bakaba bagera kuri iyo ntambwe ari uko bakoze cyane barushe babiharaniye. Aba babanza bakiga inyigisho zihabwa abasoda bose twita formation de base, ariko bahejeje baca bagira formation commando. Iyo bahejeje formation commando niho baronka uburenganzira bwo guca iyo nkofero mubona bambaye. Babanza bakayikorera bakaruha bakamyoka ndakera. Murumva ingene batera umugere baracara abasore barakomeye gose. Wambaye kigufatisha kikujyamo. Ingufu barazifise kandi n'igisirikare kibafashe neza. Murabona ko ataho ngo bagaya baravyibushe ntabwo bonze kandi barumutse. No kuvuga ko igisirikare gikora ibyo gishoboye cyose kugira ngo ingabo zitunganirwe kugira ngo zigira amagara meza zishobore gukorera igihugu zikomeye ata bagoyigoyi barimwo babiranse ndabara mu mugongo ya ntabo ntabahari.